Okay, yesa bakunzi ba koresha umwanya bakunzi bihuriro mumeze gute meze fresh ni Mr Tugesha mwizina rya Mutume Muhammad Shanzaniro gaha kwa misirero hari birozi parakoga burusi niyo mpamvu ababone baguma baduga bageze kubimba amajana 2 twebwe turababone rero bakunzi bakoresha uma media nihuriro TV famba vipi mambo vipi mzee bafamba vipi tugana vipi sasa umugabo wakabwa wagasuzu umugabo wiyimbwa y'umugabo umugabo wagasuzuguro atari wagasuzuguru we wagasuzuguru atari wagasuzuguru oya mugabo wagasuzuguru atari wakabwa aha voilà famba ndabitoye nkora rero imani kwa koresha umwanya gute Père Noël chama yangu joyeux anniversaire Père Noël akora anniversaire Père Noël akora anniversaire niko ni saburega muza 12 ko turegereza Père Noël nawe wabaye Père Noël akanda gakoresha mu kazi nyene ka Mario ndiko ndashutinga kesho kwanza Mario famba Jeff amakuru ko Mario nikora ukyapa kupiga ma interview nabibonye saka niko nakuzire paide nani yangu mzee kareka cyane ukanguka bujinga uzotinda uvemo nzotinda ndumutindi noneho nzotinda mvayo urumva sasa Mario narinje kurabana kutana matugo filini nini abantu bagiye kuzima mengo ni musenge tuvize problem sawa je navuye muhira mvuze nze gushutinga turi benshi ngana bamza nabande uvuze gushutinga twaje gushutinga twaje mvuze twari twaje gushutinga tugeze ngare ingorane zabaye no mabonye nigumwe nigene ni muze namba ini kapitana nambara muri Mario akini eregi abari nziza uya ugwize sinari bwayibone live kana naziyimvye ni Buchkopa ni nanti yata 2 million itora yata 2 million ngano ironga 2000 basa abandi bahora bitapa nanje mbere kwitapa gute ata 2 million ngano yoro kini kapitana ya famba vraiment je sinzi ko cameraman ari karayibona neza cameraman one kora masikio kabutrifisa amatwi shaha wageze kurepe urumva rero kini ishati famba sa ishati yoyo nadiziko ni widoga irakwije amategeko ega amaboko ntanaboneka none arukunda nyegeze ukunye kugira ubu byato bako sasa ombe birato bibiri gafamba ibirato bibiri taichi bwa nanti bure wa makara bizimvye n'ibonde ntibizimvye cyane famba vipi rero kubera iki ivyo bavyo oya kweli ki Mario John ne mukushuti ni kibazo no hari ingorane zabaye tu nkuko abantu batabura ibibazo hari ingorane zabaye batabura ibibazo abantu batabura ibibazo abantu batabura ibibazo abantu muca batabura ibibazo abantu ni babura ibibazo wamboga we ndakubita pe famba abega jewe urazi ko ivyo bintu twabikijijwe frame ubu unzofuma ndaguca ni izina ry'Imana ukazo mane imigere wankubise ubu nzofuma nitanga n'amahera yo gupostinga ikiganiro ndayaguye nambwa ati famba mbabarira dukore ego abantu batabura ibibazo rero guterero famba abantu batabura ibibazo ati batabura ibibazo nani abantu abo dushundingana nabo swate bagize ikibazo n'amavuta shutize Mario kandi nshime no gushikiriza ubu butumwa ku bantu badukurikirana swate nk'abafanzi baraba Mario yuko today vendredi na Mario baza kubona bivanye n'ingorane zabaye nshaka kuvuga dutangwe kuri Cheval Chris hamwe na Goliath ijyambwa ihoritereza abantu kabashira hejuru cyagura tuna ahubwo mu bantu rero baronse ibibazo uyo niwe nashimye ko yaronse ibibazo kuko aratubangamira cyane ni kintu kireha kigera nga no muri shooting ugize uborofa kirana gukubita so kiriganze gusa njewe najo nico nganga ntuzi ko nje ataborofa oya wenda bizi ko kitogukanga ama rero ingorane zabaye Cheval aragwaye kandi kugwara oya kwanza si Mario yonyene aho bibera pare kuki uri kuraba ijyasine ijya ya mbere urabona ati ngo chaque vendredi famba munanza wescro aho bibera aho bibera yakwa Jojo ihuriro nayone ntiyagiye kwa witande ko busiku je sinakubeshe aho bibera sinzi programme yayo ariko bandika ko chaque nto ruraba amasinema uri muri babandi bashaka ko babakurikira sindakubeshe ntuje kure je sindawe sinema z'abandi ndabisinema ivyo nakinye nje nyene naga party kawe gusa jewe isinema itarimo njewe sindayiraba sindakubeshe no ndabirabe binware binshikane mbona watu saizi tushako wanafiki abantu ndukundana bisaba unajiza supporting ikintu ciwawe pambana na koresha mwa media yawe
sawa niho vanga uja gupambana n'ibindi bintu Nivyo. ninje ndabi ibintu nakinyenjewe ibintu nkozi kosa no kukubaza ibyaho bibera aho bibera ni byiza kwimbaza ko ni ibintu byo muri company imwe but nashatse gutauza yuko sindayikurikirana ngumenye ngo bayishira ryari ngo imeze gute wasizi programme zabyo kugira sinema ni ya Jojo ni Jojo azi programme yiyo nanje Jojo ugiye kaje kwambaza ngo filme urugo filme urugo niyo kwishira ikintu kuko siwe yandikana n'ivyazi biki cyangwa ubajenje vyerekeye Mario sino kwishira navyo nzi okay Samba Famba uramaze igihe kitari gito mu ihuriro TV kandi uri kuravuguta kwe hamisi sinje n'umunyarugomba yega nje ntajenje kandi n'umwatatsi n'umwatatsi gusa n'umufyonzi w'ibihe umufyonzi w'ibihe iyo jambo rikoresha muri umugabo nkwije amategeko uvuze 1m80 ijambo gemo uvuze uri umugabo utari uwimbwa wiyimbwa nje ndiyimbwa uri imbwa ndiyimbwa y'umugabo dog umujeri umusega cyangwa umusega ijya mugatatsi murizo apa nimwe babugaranira mu nzu bama baboshe imwe yavyanya nyoko oya imwe yavyaye nyina ntuzenye na camamare nande rufise wambuga ego Famba neza na neza iryo jambo ukoresha ngo umwatatsi ngo umufyonzi w'ibihere no mu buzima busanzwe ngo urarikoresha Famba kugiza kuri no safise abana bangara nje kugiza no safise umwana umwe abana batatu Sabana umwana umwe wemera nemera ngo muvyaranye nande naho vyaye n'umukobwa araho sishime kumuvuga izina giye sawa abeha mu Burundi nyene oya aba mu rumonge abanga mu Burundi gusa mu rumonge ego abo bandi ukemera nabo wabavyariye he fisabana rero abagira kuri 40-45 nemera ariko barambwira ndabazi barambwira ko ari abana b'abaguze ndabanga 45-46 nje ndabira kuzurwe ndabira kuzu no kuri 1m80 kuko ubuja gushabura tagata ubuja gushabura tagata uraraba karaba umwana azovamwo uravye 2 metre aho 3 metre ubwo usuyi wanje none uvyara abakobwa abahungu gusa n'umukobwa ari ukuntu mpima ari bipimo mpima gusa mpima nyene ari pima nkaraba uyu ni akuje muri ari muri ba emetre katreve cyangwa nabarimwo abo bana rero 45 kuduga abo 45 kuduga nibo baza bambwira ngo ntabana biwanje ko ngihakana oya amba ko gura bako bazokwakira emetre 40 ndapima ari ukuntu mpima ari umwobo ako kushima uraraba karaba ngoje kwanza tugende bukebuke umwigeme yatumye ukora anniversaire abahe cyane no musibikati umwigeme asibikafi uvuze wa mwigeme twajana muri gera uje n'umukobwa we wakangara uzibikati asibikati bigumemwo Famba wari we yivugisha ngo umufyonzi w'ibihere ngo akabete katreve tubimenye by'ukuri nga ko abifyonda bya serie na kama usemi stangu kama nanje narutamu Usubira kwazi kibazo nje mbona utange kumvuruga kukuvuruga tuva kweta pesa banamuke turi kubihere ku emetre 80 na check tugeze kubigeme nanza waza tukiri kubana nizuragenda cyabana icyabana nacenda gikwakwanya kuko umufa w'imbwebwe unyobugije gamini kora memoire ntoyi shayara mpava ndavyibaga apa niko na formater bimo bimoye Famba umwigeme yamukoreye anniversaire yatumye akora anniversaire ari mu kiye gihugu baracari kumwe mu rukundo barakubwire rero na mwigeme yatumye nkora anniversaire gusa hari umwigeme yigeze kubimfashamwe mwari no mu rukundo twari mu rukundo no twari mu rukundo byaraheze rukundo rwacere turacakunda kuko no muri anniversaire yanje ni yagaragaye waramubonye na muri wananzaka kwa tafadhali wakishapewa wanapotea Famba. C'est toi. C'est la même chose, c'est qu'il fait pour les comités quand même. Les comités. Nilingara hii. C'est quand même vous parlez pas moi si maintenant. Famba Jojo yatubwiye yuko yigiye yize muri Kongo afite diplome yo muri Kongo. Ncabagore nishaki kaseriga no bandagufasha. No bandagufise. Na mirififi yaragupresence kuri Hanife nari guca ndabishira muri gana bene ngibiti yaye. Nari gusanga nabikize ujya nukuri twarahebanye nje. Nani bihaye wamufyondaguye kangahe.
uvuze Jojo yagize iki Jojo yatuye ko yize muri Congo afite diplome yo muri Congo ariko bica bihurirana na Miri Fifi ko yigeze kugira anniversaire akapresenter Famba niwe bakatanye gato kata keke tous les anniversaire yari ya Miri Fifi mbe yarakwijimya kinga sinzi yari ya Miri Fifi ni yari Famba niwe ya presence ngasema ni yari yiwa kweli mapenzi yanakuaga uno musi Famba aratwemereye neza turafena na kipindi systeme kimya ego namza ati rero ngo Jojo yize muri Congo we wize hehe Famba jewe nize mu rugombo igifaransa cha Jojo n'igifaransa cha Famba n'ikihe gifaransa kigwaye kwashi cha Jojo igifaransa cha Famba Jojo te parlait français malade. Ah non, je suis parlé français vrai. Jojo, tu parlais français malade. Jojo, tu parlais. Jojo, il parlait. Jojo, non, ce n'est pas il parle. Jojo, elle parle. Elle est d'une mwanamouki. Jojo, elle parle français malade. Je suis parlé français bon. Belle. Bon. Parce que toi, c'est une fille. Oh bon, c'est un garçon. Je suis, c'est un garçon. Pour nous, quand même. Garçon bombo. Non, ce n'est pas garçon bombo. Je suis garçon bijou. Garçon bijou. Ce n'est pas bijou. Ce n'est pas bijou sur le tap and down. Garçon de 1m80. Voilà. Garçon à mettre Kasuguru. Garçon à mettre. Garçon à même Gisquichino Vera. Voilà. C'est un texte 5 messieurs. C'est un d'encore. Tu parais bien. Je suis garçon en bonbon. Garçon. Famba. À la Ihuriro TV. C'est que les gens des personnes qui a plus de français. C'est combien de gens qui a parlé le français bon? C'est les Ihuriro. Moi, c'est la première. Deuxième, soit un Miss Manager. C'est parler français bon. Amis, c'est. Kusoma banasema kusoma. Français kusoma. Fakuvuga ati étudier. Étudier. Amis, c'est étudier. C'est Basile. Ici là derrière. À sous. Dessus maintenant. Tu veux que France tu viens merani. Tu viens merani. nariko ndiyagaza ngo utanakume mikro nirendera ariko vyagiyemo reka tubandanye gusabira imwe ifaransa gusa canke tureke je mukona nshira mu gifaransa ndazi arega wewe ifaransa wewe uko mubovu amwe twobandanya batu batanipiga makofi koresha umwanya sera Famba. Toi c'est quel ton âge? Toi c'est quel âge? Pardon? L'âge de Famba c'est quel? C'est l'âge. Là. Famba qui est assassiné en quel an? Famba assassiné à quel an? Assassiné à Panapassa. Bon, c'est assassiné. Pardon monsieur. À quel an? Pardon monsieur. Yeah. Je comprends de toi qui l'a parlé. Moi, assassiné. En Kirundi, Amavuko. C'est Amavuko. Voilà. L'Amavuko. Là, je suis. Tu es assassiné quand? À quel hôpital? Hôpital de Rugombo ou bien hôpital de Prince Reja Charles? Hôpital de Rugombo. Quand? L'hôpital de Rugombo. Famba, il y a la monsieur qui a parlé à chanter congolais. Tout le monde sait cadavéré. Famba, tu es cadavéré? Je n'ai pas cadavéré, je suis cadavéré oublié à quelques 10 ans, 20 ans, à 30 ans, qui a pris 40 ans, 50 ans, 60 ans, 53 ans. 53 ans. 30 ans. 30 ans, c'est français malade. 53 ans. Français belle, c'est à 50 ans. 53 ans. Tu es la shoga? Ce n'est pas shoga, toi shoga mbwa wena nyoko wa mbwa opeti. Shoga ni sona nyoko wa mbwa. Uri myozo uko uri myozo bila kula. Utashoga nje na turanga. Bebe we bashaka kuingia nyuma kimya. Peti. Bile bitu banasemaka we usanga barakuvuguse. Kuvuguta rega pako batubenye babalala kimukorosa. Hapana reka kumfata. Njye mushoga wa mbwa. Sa wewe kuna jimeza ngo
none ko imyozi urishoka mimi najimyoza pole pole ariko wewe urarengera mwe Famba warigeze unwa karibu likeri cafe zikingari warezi kunywa ko kuminwa hamyotse ko nje nari ngwanda mfise ingwana nza ngwara ubuhera nga ese mdamesha kuwaka afiri uri kuragana nicaye kunywa cyaye cya moto busubu hapana ne famba wari umukobwa uragusoma bigashika kagusoma akifuza ko agusoma none kwataka cyangwa wafyonda ibihere mutarinze kwanza kutangurira hejuru kwahora manza gushishwa hahora manza kufunga amaso kwanza ati kugira abahuye n'umunwa mubi sumunwa nk'ingurube isaho ndavyemefise umunwa w'ingurube yego ndavyeme mbere naka kantu mengo na karizo k'ingurube aka cabihwana rega ndi yimbwa yege mbwa n'ingurube ni buri mu bwoko bumwe ni nkaco kimwe gusa ingurube ijya wewe nje n'umwisilamu sinoge ingurube wambuga oya naje ndumwisamo ariko gusa yarananiye guheba witwa nde Karim c'est vrai no kumusigiti pale hapa kubukira kuntuzenye niliwaenda kusali mimi nikasabo nikaburaye bakakijege wangu natwa ibunure juni siko magharibi ma 18h navuye guhonjesha sasa shehe mu vitu tunaongea nikamwambia shehe attention là-bas sala derrière akasimia odere niko nasikia so ya nyama ya ngombe hii hiyo odere ni ya nguru nikamwambia ni sababu mesi nisambia kufana nifukuza samo chama kicha kuzanye ngaha nigiki icyanzanye ngaha basi we wanzanye mu burofa narinje kuyibariza ibibazo ukatumpindurira sije nje kubaza ibibazo nje na wewe ninde ahindura sije y'umuntu weye uje to kubaza ibibazo ni kuremera bwaso oya papa ntabwo ana nkubwo yogira ngo ndavyemeye hasi narakwiza ubugabo tubanda ikiganiro okay gusa wabonye ko tandero mvise wewe ntandero ugira vre muri guri imbwa rega uri imbwa utarabibona ibyo bintu uri imbwa gusa sindi imbwa nambaye ugusa ndi imbwa nambaye muzi uri imbwa ariko yinsani ko nari hereni imbwa ifise amahereni nuri kure ko kiba islamu na gusa ni vre mai bitwa nivyemerwa vre lakini sawa ego famba Ihuriro TV ni giki kuri famba Ihuriro TV ni nk'umuvyeyi wanje havuye mama na papa havuye mama na papa Ihuriro TV ni nk'umuvyeyi wanje famba nibikazoshika nubwo twari byo twiteze bikazoshika atakiri karakorana ne Ihuriro TV nike kinazokwidogera cyane Ihuriro TV usubiramo sinsubiramo nanje sindakuyishura ku kirofa ahubwo nuri wumve yani ndiko ndabaza we masyo wayicaye amatwi wayicaye ku famba nabajije uravyishura sinsubiramo canda biheba urabireba rero turabe kukangande wambuga famba shavu maze kunte kugutera ishavu nyabaki ibiro bingahe aho wumva ishavu ega abantu mudapima ibiro mugenza nkukubita aho upima mpima ibiro bingahe mba naborewe bita naborewe samba famba gasuguru giswi kinobera umufyataguzi umufyonzi bibere shirako uyu mufyonzi bihere twe nta bihere tugira urumva famba Ihuriro TV nicyo kintu uzoyishimira cyane nzoyishimira kuko yaranengejeje ku rwego rukomeye gusa narindi ngaha Ihuriro TV ifise 85% yangiye kugira ngaha ndi arudashizemo imana kwanza ifise 85% ibibi vya Amisi nibi nabizi numweranda we na Yesu naho bataniye tende wegende wari kurajarera none bazo waje kumbaza nibyi ye na Yesu je ugereranya umuntu na Yesu twendere turonge none Yesu sumweranda Yesu none Amisi numweranda none hari abantu beberanda umweranda kwisi yubu nta ukiriho mutarimba Ivoni Mujinga warimvye uko ninde warimvye uko ninde umweranda kwisi na ukiriho uraza abantu beranda bari kwisi Muhammad ni mweranda ijana kwijana Muhammad Yesu Kristo numweranda Muhammad nagari Muhammad Muhammad numweranda Yesu Kristo numweranda toka Muhammad bose naberanda ariko turetse ubweranda bwabo ari aberanda ari abantu kwisi araberanda peti aho uje kutana watu twakuriye mu makartie y'ubusumwa guvugana ubusutwa ku malasting fest ubusutwa famba ugenda acha kuniporeka kuna naberanda ubona ko wakure mu makartie kwanza sipindi kiganiro chanda kibahereza bari mu Juyini comedy iki sio kipindi urumva iki kiganiro camfatanye ndaginereze Amisi nambe Amisi vraiment iki kipindi mukitravaye mugishire ko ju mwandike ko comedy ni cinema bandike ko titre ariko comedy koresha umana famba bagize comedy
Oya, Miss ko comédien. None ko uvuze ko Moi je suis le youtubeur. Je suis la youtubeur. Ah. En français, Je suis bon comédien, français, le je suis YouTube. comédien. Tu es comédien. Toi, youtubeur. Mauvais comédien. Toi, tu es dernier comédien. Hein? Dernier comédien. Dernier c'est fini qui kui? Définitif, oui. Kui yani kui. Kui. Eh. Mukui kui. Ah non. Eh. Les comédiens là signifie que kui. Kui. Eh, kui. Ingui. Kui. Kunguni. Kunguni. Kui. Mukui. Eh. Mukui c'est quoi en Kirundi? Mukuiki no mukuiki mu Kirundi. Cyangwa bifata umukeke. Oya, umukui. Fata umukuiki ubuze muri Kirundi ucuta mukeke. Ega icyo ubuze ucuta muringara. Umukui. Naringanze. Famba, bwira ijambo rimwe mu gifaransa umukunzi wawe, chéri wako. Je t'aime beaucoup. Je t'aime, bon après-midi. Je t'aime, ouvrez à la porte. Je t'aime, vous allez à la maison. Titi pas accompagné à la maintenant. Vos notifications maintenant à la travail. Vos travail maintenant à d'accord. Chaskia français. Tout est à travail maintenant Travail d'accord. Cyo ni gifaransa wewe unakumbuka nini kwa sheri wako? Njewe ivyo nibutse n'ukuntu yahora citinga n'ukuntu ivyo kumbuye n'ukuntu yatumye twebana. Oya umusheri wawe wubu ukumbuye iki kuri we? Ivyo nkumbuye mbonye nyene system gushura ijya bita koresha umwa ahubwo zina vuguta byuma yani vyuma navasha shavuga ati akumbura gukamisha gukama kubombeka ariko ukumbuye kuvuguta yani murubonge uravuguta kubuzo muri ko muravugutira kubuzo kuburyo uri kuravugutira nka usanga ushafika atakure kimya ndiko samba fama umugabo w'agasuguru atari w'agasuzuguro umumesha umunyarugomba kwija amategeko imbwa irongo izindi mbwa mu gihugu imbwa irongoye izindi mbwa mu gihugu ariko apana jewe sindimwe we imvuze uri imbwa naho kumbe oya basi nimba utari imbwa nje ndongo imbwa rero ni urongoye imbwa yani imbwa zose ziri nga muri bajya abagore uzumva ngo uri umugabo w'imbwa ujya mugabo bavuze w'imbwa rero ninje ndamurongoye bajya abagabo bose bahamaga abagabo b'imbwa bakaolewa ba bien frima ni ubarongoye umududuriye ko ni wagira umuvugi oya nje naramuha secrétaire nawe kurusha imana ibyo bintu uzovuga oya nari nihenze riga nasanze narivuze frima boy ngasema frima n'umugabo w'imbwa ni kuvuze ararongo kiganiro ari ukuntu umuntu akora ikiganiro arasubiza inyuma barabikata ikiganiro ukuntu umuntu asubiza inyuma agatahura neza baca bavyumva neza umuntu avuze frima akora umugabo w'imbwa je navuze yuko frima navuze ngo iki rero navuze frima n'umugabo w'imbwa bivuga uravye neza nkuru kurashikiza navuze ngo iki wavuze frima n'umugabo w'imbwa kuko ararongogwa n'abagore oya reka tubivuge nka gatatu twagiye frima ni umugabo w'imbwa ararongogwa frima n'umugabo w'imbwa ararongogwa n'abagore gusa ari wabivuze uri karabivuga kuri uka kanya udufata uri karabivuga petit frère ndamurusha imyaka nk'itatu arabizi ni petit frère kandi twobipfa gusa iyi si kuntu timeze rero kisi kuntu timeze tumeze ukuri kurababaza ukuri kurababaza so nk'uwayibonye kubera ukuri acashwana ashaka gushwana acashwana je ariko batabugura ashayitwenye he atatwengera mu kwelo na umanga ngo awone abantu b'abanafiki maze kugenda uvuze babanafiki nje ngunda akaba abanafiki mumaze kugendana nabo ni bande tutaje tujina mbiri tuza watu wana na numwanya mfise akese urise mango ni munafiki akese nagara umunafiki niko wavuze muri Imana narabivuze ndabirega ubone nawe akese sumunafiki ni umwana mwiza kandi urabizi nawe ni umwana mwiza ntiyaguciye inyuma kuri Saudi tugeze aho rero atamu hapo ako gahantu atamu sana navyibagiye gusa byaraheze gusa ubunafiki yakabutura nturayita kabutura ni akazi shisi noite ni akazi gusa iyi shati yawe ni abakunzi ba Mario twitege mardi
twitege cyangwa tuyitege mardi kuko today hari ikibazo cyaba nkuko uno yimbwa yansanze ngaha tugategura shooting Mario haba ikibazo Cheval aragwaye Goliath yagwaje mama wiwe Chris yarafashije urugendo ari muri Dubai atwarujya ruda muri Dubai baruhomore bijya urujya ruda nibijya bizuru bagiye kubigabanya abe na taille française so niyo mpamvu yatumye kandi byose bijya surprise Cheval yagwaye surprise nyina wa Goliath yagwaye surprise hanyuma uyagize comme erreur ni Chris yagiye aseze gusa ndibaza uzogaruka tubanda ariko ndibaza mardi zobinonosora neza bizoba byatunganye tungane tuzokubita episode kurikira Imana niyo bishaka Allahumma takabbal hezagira abariko baraduheza ego ndabahezagiye Yesu Kristo bampera umugisha Yesu Kristo abampezagirire abasanze aho muri migisha yose hanyuma ndabasabe kandi Allahu tabaraka wa taala awazidishie riziki baraka amani na upendo katika maisha yenu awalindie maisha yenu awape riziki amani na upendo kwenye maisha yenu ni Allahu tabaraka wa taala abaraka tubaraka amani baraka Allahu tabaraka wa arahu tabaraka wa taala Allahumma takabbal du'ana amin 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 Allahumma na matako oya amahuma na matako ude Allah amen amin 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 fama ndagushimiye bukebuke nanje si cyane vraiment kandi sinagushimiye tibihere shati kama kanzu kama shati kama nionishi kanzu kwanza yafa ni kanzu ni shati kwanza unavaa boka jana mbaye boka imwe ngiyi hii boka yako ni murote ni murote nda nuko ngabyanga oya hii sentire ni ya wapi hii sentire haba ifise logo ya Jamaica ya bangi unafuta bangi unainama hapana mimi nainama ahubwo cyane nkuri ibi bihuzu nako nitegura gushutinga nitegura gushutinga ahubwo erega wari wambaye neza bukebuke ega nje muri filime gusa niyo banyambika nabi nahandi ubambara neza bukebuke ngaho ari kintu mbaye pocket ko nta gasusugira bakiya Mungu nta pana yani iyi pantaro ya famba manije na jeneza gaje ndambara neza ega wani kubera ufise umugore ufise umugore vraiment yo mpamvu ngipiripiri nyinshi oya umugore wanje si mwiza ahubwo umugore wanje niwe mukobwa wa mbere mwiza kwisi ego nje ndavyemera nashinda gusaka majojo na kamire sura ya jojo finiri mawe ibyo barabikata ibyo barabikata bashatse barabireka eko atamfunga atanifani wiwe hanyuma ngo atanifani atakufare kuraza kubisanga bakunzi bakoresha umwanya media bakunzi ba ihuriro TV sauti shine bakunzi ihuriro TV reka ndabashimire cyane bye bye yari Mr Tugesho numunyarusaku Mr Suto chawa Mr Vuguta Mr koresha umwanya Kanyamuji Mr kimya kimya